umwanya bavuga ngo n'amafaranga, ariko burya umwanya ni igiharuro c'ubuzima, ni igipimo gishira vyose ku rutonde. Ka gashinga uko gatera nk'umutima niko ubuzima bwawe bugira insiguro canke bukayitakaza. Uko karya gashinge gatambatamba mu murongo uhese wugaye, niko ivyari inkumbu za kera bicika icibutso cuzuye igipfungu. Amazina wigeze kubuhamagara ukayarondera ukayabura. Uko karya gashinge kazunguruka niko imishatsi ihindura ibara, niko yari amaso y'inyana ahinduka urumuri rwaka nk'igishirira. Uko kagenda niko icatsi n'ururo bifata inzira zitandukanye, niko abo wari uzi neza batambuka bakagenda nk'abatakuzi. Ibihe mwabanyemwo bigahinduka iciyumviro ca kahise k'indengagihe. Umwanya uriruka, inshuti zigapfa, ubugenzi bugakenyuka. Iyo yaba hari warazi umunsi n'isaha yoronsa akanya ko gusezera, iyo yaba hari warazi umunsi n'isaha yohagaritse ibihe, yobujije izuba kurenga, yotakambiye umutwenzi ugatamanzura, yosavye imigezi gutemba ibihe byose, amazi y'umusarara akamumara inyota. Hari akanyoni kazindutse kaguruka, gahura na mugenzi wako mu kabande, zose zumvikana ko ataco zitandukanya. Gahitana akababi k'urukundo kihanika mu bushorishori bw'igiti. Kagezeyo kararirimba n'ijwi rirenga gati ibihe byose nzogukunda. Igihusi kiraza, imvura n'igikonyoza ibiti twatanzwe. Ka gashinga uko katera nk'umutima niko indirimbo ya yanyoni yazimye nk'umuravyo. Niko gutana kw'imiragwe, kamwe gati iyo tuguma mu kiyaya tuba dufise ico twiyorosa, akandi gati aha ku musozi ku giti nk'iki turarinzwe. Uko umwanya wagenda niko izo nyoni zibaza niba zoguma mu bushorishori canke niba zoguruka zikamanuka mu kiyaya. Umwanya si amafaranga gusa, ahubwo umwanya ni no guhitamwo. Guhitamwo hagati y'ubuseruko n'uburengero, guhitamwo hagati y'uburaruko n'ubumanuko. Umwanya ni igiharuro gifise intango n'iherezo. Igitsinda umwanya ni ukwinyegeza hirya y'ibihe. Mbega ninde yomenya aho hatumbereye atari ubuganza ibihe? Uwaremye ibiboneka n'ibitaboneka, uwutubera intango iyo byose biheze. Je vois un clair tourbillon de sable au-dessus des têtes de sages. Tant de fleurs ouvrent leurs pétales, s'étendent et font jouir les visages pâles, pour finir par s'éteindre et faner. Aux pèlerins des temps modernes, tant de mystères nous échappent, ces drapeaux ici en berne. Qu'est-ce que l'homme dans toute cette histoire? Un grain de sable au bord du lac noir, dans un fâcheux recommencement du temps. L'homme, dans toute sa puissance et ingéniosité, trouve sa limite dans la vaillance du temps. Tout ce qui commence a une fin. Tout ce qui existe est le fruit d'une curiosité. Curiosité qui engendre création. Mais qui a créé le temps? Enfin, pour créer une chose, il faut être en dehors d'elle. C'est sans doute celui qui n'a ni début ni fin, le Dieu tout-puissant qui existe par lui-même. Qui peut sonder ses plans, qui peut envahir son royaume, qui peut conquérir son armée. Sa voix est tel un torrent d'un soir orageux, ses yeux tel le soleil au milieu du Sahara. Il est le maître des temps et des saisons, il est éternel.